Geukia alikuwa na sirani mingi sana. Akanambia ngo we mimi naweza kugukubita. Sasa na kugukubita unasikia kama ilikuwa ni Kiswahili ya Mtangaside. Kiswahili ya Mtangaside hii. Povu sana. Lakini si tunaongea. Lakini nasikia unaongea Kiswahili cha watu wa mkartie. Mimi niko citadin, mimi niko mtoto wa BJ. Abantu barakunda umuntu atigirisha nukuvuga ataba mu buzima butari gwiwe. Jewe ndakora video nambaye ikanzu ndi umwana mutoyi, ndakora video Louis Mars ndumudamu, ndakora video nambaye ndumutama mfise imvi. Urumva nkora ibintu bitandukanye rero aho umuntu peut-être umwe yiyumva akitora muri ivyo, kandi ndashima Imana kubona ndabishobora. Ntibamfata ukutarika ahubwo n'abantu badatahura icaye cyo comedy bavuga ngo abantu bagira comedy ngo bigiza abagore ntibazi icaye cyo comedy. Hari abantu bien sûr nkuko bivuze nyene bavuga ngo ibintu ari karagira sinubugugu gusa ngo yigiza umugore ngo ntihava bija muri la promotion bivyeze vy'ama LGBT bakavuga byinshi nibiki, ariko urumva ivyo weje ndabirengera kuko iyo umuntu akrititse hari umuntu ashobora gukritika direct jewe nkahita numva yuko ari niveau afise ntoyi. Vraiment yarashimishije cyane kubona barakamuhaye kubona afise n'amateka mwibarabara bambwira ati none ni kampuni ndabwira si kampuni vraiment ndabwira ati numukunzi wacu yitwa Kigingi niwe yakaduhaye akantu sasa shaka ko ibintu byogenda neza kandi Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muraso mwiriwe cyangwa muramutse vana ho muri. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagukaze usigo tukana mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Buganda, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza, bari mu bihugu by'Abarabu ndavuga mu Manchester na Saudite, bari mu Swiss, mwebwe mwese ndabaha ikaze ni African TV. Ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba gra subscribe kugira ngo dukomeze kwagura umuryango munini. Yes, ni umunsi udasanzwe aho ndi muri quartier asiatique naje kuraba umuntu witwa gute yitwa Kigingi Comedy canke mugenzi Alfred Aubin. Yes, uzaganira byinshi bigiye bitandukanye ni nyuma yaho avuye mu mahanga gutemberaho, kandi ni muri iki gihe nyene ca vuba naho nyene vuba cyane vendredi w'indwiza afise igiteramo kidasanzwe. Karibu sana Mr. Kigingi. Ni gute nisameze neza? Sava. Yes, uramutse kwanza abakunzi ba African TV. Baramukije abakunzi bose African TV. Meze bien. Botel diaspora po ndabona yacari mu diaspora. Oya vraiment rabo mubiri wa Kigingi ubona dusa. Ndasa neza ni wewe. Jewe ni izuba ryankubise nakindi. Meze neza ariko. Je meze bien. Amakuru y'imisi, amakuru y'urugendo vyagenze. Sawa, azigihe ngaha urugendo nasa watangwe kugwibagira. Oya meze bien, narashitse impore shikira mu muryango, sanga ibintu bimeze neza. Ego ubu naho turi mu kazi nyene ndiko ndategura ibiteramo nko wabivuze, ndiko ndategura igiteramo wa gatanu w'indwiza ndetse ikurikira ya Lovant. Ego akaba ari evenement VIP nateguye ntumirira nshaka kuduza urugezo rwa comedy shire ku rundi rwego. Niho niyumvire gutumira ari umu artiste adasanzwe yitwa Herman Amisi, wamaze imisi akora ibintu byiza cyane, ari umu artiste akomeye cyane, ni umu artiste international. Iwe rezo turi kumwe turi kumwe n'abandi ba artiste bava mu gihugu cy'u Rwanda nabo ngaha. Ego n'abaririmbyi. Ego bizoba ari ibintu byiza. Umwaka w'2024 no ushaka kuza tuganira ko cyane kuko turi mu mpera two turawusozera mu mwaka wabaye mwiza ku buzima bwawe, ariko imbere ko hatushikamo kwanza ndashaka kumenya nibuga mbere ugiye kumara igihe kinini ya cyane mu mahanga uri kurakora, uri ku kazi, warakoreye mu ntara mu bihugu bitandukanye, warakoreye mu province agiye atandukanye, donc warakumbuye cyane muhira. Ugishika muhira kinarukumbuye umugore n'umwana, kinarukumbuye cyane wahise vre mukora avant tout nabayiki kengishika bose nenda bakumbuye. Umuryango ukumbura wose. Ego nari nkumbuye n'abagenzi abantu bose, ariko ntiwari mwanya munini cyane gusa ariko byagenze neza. Ego bose twarabonanye byagenze neza. Yes, 2024 wakozemwo igiteramo kidasanzwe buryo wujuje Kigingi Sama Comedy, abantu benshi baraza, abandi binjira ku buntu, abandi bigenda gute ku buryo n'abarezemerewe kwinjira ku buntu biranka ko binjira. Donc 2024 yaba mukomeze gute kuri Kigingi?
umwaka mwiza nkuko bivuze twabonye igiteramo kidasanzwe abantu baje ku bwinshi cyane kandi abashimira gose ni ikimenyetso yuko abantu bashigikiye ibyo tuba tuko turakora yego hanyuma kandi n'ubu bakadutera n'intege yuko tubandanya yego hanyuma rero twakoze byinshi habaye ibiteramo byinshi twitabiriye n'ibindi biteramo badutumiye by'abandi byinshi urumva wari umwaka w'akazi kandi ndashima cyane Imana yabaye mu bintu byanje yego kandi bishima gose tuze kuri igiteramo cha VIP igiteramo kiri VIP kuko nkuko wabivuze ubona ko amafaranga si makenya ariko d'abord icyumva cyo kugira ngo urategura show zibiri za Kigingi nyene mu mwaka umwe vyavuye kuki hariho igiteramo cyitwa Kigingi Summer Comedy ni igiteramo ciwanje ni festival iba muci ariko usanga hari ibindi biteramo bigomba kuza biraba bito bibera mu makartier aho duhereza kanya baba artiste batoyi kuko nasanze ntibashobora kuza bari producer rimwe mu mwaka rero twiyumviriye gukora Ntwenza nanje ariko Ntwenza nanje rero ikagira ibice bibiri hariho Ntwenza nanje ntoyi jo mu makartier nkuko nyene akabaho rero na Ntwenza nanje niniya ariyo VIP twatangiye gukorana nepase yabereye kuri Belvedere umwaka reka bizobera kuri Royal Palace ni kugira si biteramo bibiri ni ubwoko bubiri Ntwenza nanje ni biteramo bishobora kubandanya je ntahari hakaba uwundi muntu abihostinga ariko Kigingi urumva ko ari mu izina ryanje no kuvuga ari hamwe no hagarikana comedy Kigingi nibaza Kigingi Summer Comedy izobihagaze ariko Ntwenza nanje ni biteramo bizobandanya bihakaryo abandi ba jeune bifuza gutera imbere muri uwo mwuga kugira bashobore kwiproduce nico gituma tubikorera n'ahantu habaye hato kandi ku mezi naho imvura ntitubuza kubikora turarondera ibibanza mu bare mu makartier umwaka rero tukaba twarabikoze kuri Miki twarabikoze kuri kwa Watosi bari bita kwa Watosi abahazi twarakoze ibiteramo bitandukanye rero n'ubu twazobibandanya n'umwaka ugiye kuza so uko Ntwenza nanje izokwama ari VIP nkuko abantu babizi izokwama ija mu Ngagara mu Kanyosha hatandukanye yego ariko ikaba ifise kimwe muri Decembre ca Mari VIP kugira abo bantu nabo babisabye bifuza kuronka akaryo ko gushobora gusangira muri iyo cadre cadre nyene nko babivuga cyangwa aba VIPs ko babivuga nabo baronke umwanya ko ara benshi bambarira bati twe ndushaka kuza kuri messe tuhasiga abana biragoye ko dusangirira hajya kuri messe n'ahantu hari abantu badakunze kuja ahantu hari abantu benshi bivanye n'igihagararo bafise rero nabonye kubarondera kandi baje muri Barundi twese Voilà. Naho tuba twitwa muri Barundi twese ha 20000 twese dutegereza kujayo. Yes, uvuze ati ni hariyo Kigingi Summer Comedy. Akaba ari Ntwenza nanje hariho niniya n'iyindi ntonyo. Muri make mu mwaka utegure evenement zitatu. Oya si evenement zitatu. Navuze yuko umusanzu Ntwenza nanje iba ni biteramo byinshi. Ni biteramo byinshi biba mu makartie atandukanye. Ariko tukabikora bivanye n'umwanya tuba dufise. Nukuvuga nk'umwaka uheze twarakoze Ntwenza nanje mu bunywero bubiri twifuza gukora ahandi henshi ariko naciye mfatigwa tugenda muri ivyo bihugu nyene vya Buraya hariya muri Amerika ariko nari gukora n'iyindi rero ni muri iyo ntumbero ejo naho ntazoba ndahari tuzobitegura abandi babandanye turafise abo dukorana abasanzwe bariko barakora bose tuzobana twikorana ni Kigingi ubona neza ko hari ikintu ariko arubaka cakazoza ariko uvuze ati Kigingi jewe nufate ndabihevye cyane nkakaba ikindi kintu Kigingi Summer irashobora kutabandanya ariko Ntwenza nanje yoyo izotegezwa kubandanya igicapo se cyane Ntwenza nanje ni igicapo kimeze gute igicapo Ntwenza nanje ni ikintu mbona yuko kizokomera kunasumba Kigingi Summer Comedy givya vrai ego ni muri kazoza ni platform igomba gukomera nayikoze nisunze ndavye ahandi kungene bimeze hajya hayi gutembera birafasha karaba muri Kenya hari Churchill muri Tanzania hariho Seka ariyo bita nako Chekatu mu Rwanda hariyo Seka ubu hari Gen Z ni muri iyo ntumbero rero Ntwenza nanje igomba kumera nka zijya zindi ariko ntizobuza Kigingi Summer kwibandanye ibaho nkuko Kigingi Summer nayitabuza Ntwenza nanje
nza nanje izoba régulièrement gusumba kingi sami ba muci gusa hanyuma rero ikazokura nayo ikazogera ku rugezo bon nkuko vyama bivugwa cyane uno musi comedy umengo niye ifise inguvu nini ya cyane no ifise public yayo gusumba abasani batandukanye uravye mu Burundi uravye mu Rwanda uravye Tanzania uza gusanga comedy yaho ariyo ifise inguvu cyane gose gusumba uribaza yuko comedy no musi arico kintu gishobora kuzoba kinini ya cyane gusumba ibindi bintu bihari mu gihe vyobandanya kuno on sini oya gusumbana ntitwoja mu byo gusumbana sivyo byo gusumbana ko ntawe ari karakora kugira sumba uwundi ariko umuntu wese akora kugira yiteze imbere ateze imbere umwuga arimwe urumva rero sinoja ngaho mvuge ngo comedy ngo intego yacu ni kugira dusumba ngo umuziki oya umuziki ni c'est là nibaza ko ni là wa canke novuga umuziki ko natwegwe muri comedy urana dukoresha umuziki mu comedy yinjiye abari karatamba umuziki wama mu bintu byose ariko twe intumbero nuko twikuza tukiteza imbere aba artiste bagatungwa n'umwuga wabo hanyuma bikabatungira n'imiryango yaba uramaze kuba international no mutwe kumaze kuja gukora mu bihugu bigiye bitandukanye ariko kandi hari ikintu abantu batarumva kandi abantu benshi bagukunda mugabo usanga batumva ikirundi neza kuvuga mu Giswahili gutera blague mu Giswahili amaze kwigerageza nari mu buti nabyo ndagerageza ko Giswahili sindakizi cyane ahiye mu Giswahili buye ndakizi nyene cyo muri ville nyene kubera navukiye muri ville ariko si cya kinini novuga ngo nkore mu Giswahili gusa urashobora basi guhikaze abantu mu Giswahili baje muri show yawe tunakaribia watu wote wako wanadufata kwa hii channel ya African TV tunaambia wakuje tunawapenda sana tuko na show hii tarehe ya 20 Disemba Royal Palace. Sasa tunaambia watu wote wakuje, tutakuwa na wa comedian wanatoka Kongo, Rwanda na huku kwetu. Itakuwa show nzuri sana. Tena tunaambia watu vraiment tunajitahidi kuwapatia show njema. Sasa kwa watu wanaongea Kiswahili siku gani utawapiga blague mu Kiswahili watu ili waenjoy na evo? Blague sio kwanza blague sio Kiswahili basi tutumikishe jokes joke Kiingereza juu Kiswahili na Kiingereza vinaendana sasa mimi niko najipanga niko najitahidi polepole najua kama hii Kiswahili yetu ni Kiswahili siwezi sema ni Kiswahili ya ndani ya muhimu ni Kiswahili tu ya kujidebrouiller hii Kiswahili ya kuomba maji Kiswahili ya kuuliza mtu eti fasi fulani ni fasi gani ni wapi lakini siwezi kusema vraiment eti niko tayari kucheza kufanya jokes zangu mu Kiswahili lakini na mimi nabitaka sana yani kama hivyo uweze kileka kitu kadogo tu kakuwachekesha kama hivi kitu kadogo kama Kiswahili jitahidi zamani mimi nizalikiwa Mutanga Side. Sasa Mutanga Side ilikuwa ni quartier vraiment tu kusema Kiswahili havikuwa mingi. Lakini si tulikuwa tunacheza mafootball, tunashuka Manyakabiga. Sasa tukirentre tukianza kusema tukirudia nyumbani tukianza kusema na wengine wa vijana Kiswahili. Palikuwa petit moja yana tulikuwa tunacheza nikampiga akaumia bana guhindukira nini akageuka alikuwa na sirani akanigeukia alikuwa na sirani mingi sana akanambia ngo we mimi naweza kugukubita sasa na kugukubita unasikia kama ilikuwa ni Kiswahili ya Mutanga Side Kiswahili ya Mutanga Side hii povu sana lakini si tunaongea lakini nasikia unaongea Kiswahili cha watu wa mkartie mimi niko citadin mimi niko mtoto wa BJ lazima wa BJ yes lazima tuseme Kiswahili sasa unafikiri vimba lakini kuna Kiswahili sasa ukikuwa citadin yani unaenda hivyo unavimba kidogo basi Kirundi sasa unakuwa mugamba buke nuko tumeze lakini Kiswahili haupeti mambo iko bien fresh ya poa ni hivyo watu ya Bukavu wenye wanakuhitaji ili uende kupiga show acha kwanza niwaite niwaalike kukuja juu pako Kongole pako Bujumbura atafika pako Bukavu pako watu wa Bukavu watu wa Goma watu wa Uvira karibu sana ni Herman Amisi votre fils du pays atakuwa huku Bujumbura vraiment bana tuko tayari
kuwakaribisha kuwakaribisha kuwapokea bana, mkuye kabisa. Itakuwa show VIP, patakuwa na buffet patakuwa na buffet, patakula chakula. Mwale milioni utakula? Sio milioni 200,000. 200,000 tu na mtata kula. 200,000. Pako buffet, ukipana 200,000 uko na table, lakini tena uko na buffet. Mwa hiyo 200,000, lakini kinywaji utajiuzia polepole. Nafikaga sababu. Reka umvi. Sura mu Kirundi sha. Namaze wakaribisha mu Kirundi gute? Tubaye ikaze. Wakaribisha no ikaze. Oya mu jambo rimwe mu Kirundi. Kubaye ikaze n'amajambo abiri deja. Oya mu Kirundi ni kintu. Ugira uvuge ngo karibu ni Giswahili. Wakaribisha. Oya kubakaribisha si Kirundi. Reka tubaye ikaze abantu mwese mu giteramo. Yes, muri nkwenza nanje harimwo Sengazi. Niyo muntu utigira usiga inyuma igihe cyose. Sengazi asigura iki kuri kiginga? Sengazi twarakuranye, twabanye muri quartier, twaravukanye, ni petit frère wanje ku myaka, ariko ni grand frère muri comedy. Yatangwe imbere yanje, hanyuma tukaba dukorana cyane n'umugenzi. Harabo dukorana kubera nyine twahuriye muri ibi, ariko hariho n'umuntu rero ujya ni n'umugenzi, n'umuntu nganiriza ibintu ibimbabaje byose ababizi nawe nyine uko nyene, nuko rero n'umugenzi urumva ashika. Uno munsi akaba yaranamfashije cyane, nuba aramfasha, turafashanya gose. Yego. Yes, uno munsi wana ko comedy kuko nako ndavuga en fait yaraduze cyane gose kubona Sengazi ashobora kugenda muri America agakora show kandi abantu bakaza kubona kigingi, kandi uno munsi ashobora kugenda kaza wibaza yuko ari gicapo kimeze gute kubandi bakomeze bari ngaha mu Burundi bariko barabikora. Ibenshi kwegereza kuramura muri nkwenza nanje cyane benshi ukomeza kuramura. Niki gicapo bogira no komeza ko ari byinshi waciyemo uno munsi we kugenda ufata indege ugenda ugaruka nuko ari haso gisi waciyemo. Igiki nirihe banga umuntu wose akadukurikirana akina comedy no munsi amuhora wiyumvira ntabanga na rimwe nkuko ndiko ndabivuga no gukora ikintu gikunda, nushira amafaranga imbere, ushire urukundo d'abord rw'ibintu ukunda, uraba abandi ivyo bakora, ugerageze nawe kwitora, kwidentifya, hanyuma ukora ikintu ukunda, ibintu byose bizogenda neza. Hanyuma ube simple, ube naturel. Abantu barakunda umuntu atigirisha no kuvuga ataba mu buzima butari gwiwe. Hanyuma abantu rero bazogutumira, abantu batumira, abantu barabona, abantu bari hanze barakurikirana ibintu tuba turakora cyane. Yego babona yuko ugeze bazogira, kandi nibaza yuko hari abageze benshi, ariko urumva ibintu byose bifata umwanya wabyo. Je maze imyaka 13, ejo hazoba ari wundi nawe ari karagenda. Jewe nifuza yuko benshi bagenda bishoboka. Yego. Uno munsi uri umwe mu bantu bari sûr bategerezwa gukora ikiganiro plutôt igiteramo mu Burundi kandi kikaresisa. Muri make ubunyuru mu evenement akomeye cyane gose. Eske hari ibindi zindi nguvu bisaba kugira ngo kumbure dushobore kubona ajya ma récit twabonye kuri tariki muri Messi canke n'andi ma récit twarabonye? Hari irindi banga burya ririmo? Nta banga, nta rindi banga, ni gukora ibintu bikunda ko nabivuze. Hama abantu bakumva yuko boza kuraba wa muntu bamaze umwaka bari ko bararaba, canke bakunze canke bakunze kijya. Yego, urabona je nkora ibintu bitandukanye, nkora publicité, nkora ariko ibyo byose nkabicishamo comedy. Urumva hari abantu baba bakunda ibi canke biriya. Rero umuntu wese rero agafata ibintu ko avyumva, akavuga ati jewe ndashaka kuja kuraba, kandi urazi ko ntabandi je nyene. Dushiramo ingufu nyinshi zitandukanye. Umwaka weze twarazanye abanyarwanda, uyu mwaka twakoze twenyene. Umwaka uza ntawe ubizi turatanguye gukorana n'aba international, hari naho tuzobazanira abandi batandukanye, tugize Imana tukaronka ubwo buryo, ko bisaba uburyo bwinshi. Wala nivyo rero nta banga rindi, ni gukora ikintu gikunda, hanyuma ugashiramo ingufu, umwete mu bintu byose uri kurakora. Mu misizo ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho warogiye muri Gens Comedy, nabona ko ari ikintu ubunya kimaze kuhaguka cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi comedy yungahi wacu na comedy yo mu gihugu cy'u Rwanda wobigereranya gute? Bose bafise comedy yabo, kuko imico hajya nabo bavuga ngo umuco numwe, umuco hari ibyo duhuriza ko, ariko hariho byinshi dahurizako. Abanyarwanda duhuriza kuri byose. Hari byinshi, ururimi si byose duhurizako. Hanyuma ibyo bakunda rero barakina, abo bakinira ibyo bakunda, ariko ico duhuriza ko novuga kimwe nuko hari anguma naho nyine hari ugwaruka rushaka kubikora rubikunda, nkuko natwe tubona dufise abajene vraiment bashaka kubikora kandi babikora bikunda. Sino shobora kuvuga ngo nkompare, shobora kuvuga ngo ngire gute. Abantu bose bafise ukungene bakora ibintu byabo.
ego ni nziza ikigenda ku rugero rwiza natwe tuko turipanga kandi bizogenda neza. Public yawe abantu bose baravuga ati none ko Kigingi afise iyi public abana abakuze abatama abantu bose nuvuga ko ingeri zose zihari Kigingi n'umunsi amaze kubifatira ubaza ko ari kubera iki niko kubikunda kwawe nyine tugize ucikinege n'umunsi warimo. Jewe ndakora video nambaye ikanzu ndi umwana mutoyi ndakora video ndumu Mars ndumudamu ndakora video nambaye ndumutama mfise imvi urumva nkora ibintu bitandukanye rero aho umuntu peut-être umwe yiyumva akitora muri ivyo kandi ndashima Imana kubona ndabishobora kandi ndifuza yuko bizobandanya kuko si misi yose bibandanya gutya bivanye n'ukuntu umuntu bari karakura umuntu bari kararera umwana bari karagira nte hari igicapo usanga uri kurubaka muri wewe kubera ama responsabilité ariko usanga Imana idufashe twandanye tubikora kandi abantu batahure yuko subujuju ndafise ama responsabilité y'umuryango ndafise n'akazi kanje kandi bikamfasha yuko bintungira umuryango. Ni Kigingi ahantu hose agiye ategereza guprofita agenda kuza akantu kadasanzwe turabonye uri utari mu Burundi wabuze aka video uri mwibarabara wikoreye uri kwadandaza zavoka uri kwadandaza ivyo amakani mu Burundi kandi turakumenyereye wambara amakanzu ugira ibiki mbega ntabantu koko nkuko ariko bavuga bagufata ukutariko kandi wowe uri kubikora nk'akazi ntibamfata ukutariko ahubwo n'abantu badatahura icaye cyo comedy bavuga ngo abantu bagira comedy ngo bigiza abagore ntibazi icaye cyo comedy ko comedy nuko tuba mu bihugu abantu bataratahura iburayi hari ibyo bita caricature sivyo twebwe ivyo ntavyo dukora ngaha rero abantu babifashe muri iyo nzira je ndabatahura kuko urumva bimaze imyaka ingahe ababidutanguriye barabikoze ariko ico gihe hari abantu babana gusa abari bakuze ico gihe benshi ngira ntabakiriho nyakwigendera Nyamoya yarabikora ugiye kuraba iburayi nta muntu atabikora n'ibintu bisanzwe cyane kuja dans la pause twe dukora théâtre rero iyo bishoboye ukaja dans la peau y'undi muntu nta ngorane n'imwe ariko hari abantu bien sûr nkuko ubivuze nyene bavuga ngo ibintu ari karagira sinubugugu gusa ngo yigize umugore ngo ntihava bija muri la promotion bivyeze vy'ama LGBT bakavuga byinshi nibiki ariko urumva ivyo weje ndabirengera kuko iyo umuntu akrititse hari umuntu ashobora gukritika direct jewe nkahita numva yuko ari niveau afise ntoyi rero uyo biragoye kumwishura kuko ugiye kumwishura naho umusigurira amajoro ashobora gutahura kuko afise niveau ntoyi bakaca bashaka kubishira mu muco w'ikirundi umeze gutya ivyo byose bakibagira ukamengo baradusumvye umuco w'ikirundi ariko ucureka abantu bakavuga hama babizi bakagushigikira bakubwira ati va de l'avant akantu wagize ni keza ibintu wiyumviriye akantu original bijya rero nagize muri Amerika yari kukangurira abantu igiteramo cakurikira ngo nivoka numva abantu bako baravuga ngo zaduze ntariya ngo ziraduga hari ivuga bene ziraduga naho hanyuma rero nca niyumvira kaya ka video kuko urumva navuga nti nakantu kari original ku bantu babibujumbura barakazi reka tukimporte tukazana muri Amerika turabe l'effet biza gutanga hanyuma karagize impact nziza abantu baritabira igiteramo yego nshima Imana rero kubona yampaye iyo inspiration nta bindi inspiration ziro nka gute wewe eske ngaho nyene canke n'ibintu ucaruga ukazopanga ati inspiration yiwanje je mba nicaye d'abord harabanza hakabaho gukenera gukora ico kintu iyo ico kintu maze kubona yuko gikenewe hariho video ikenewe pour la promotion runaka ntishokiza inspiration ntishokiza iyo senaho yako kaide hanyuma rero aci nkihakanya nkatembera mu bantu hari giza ndi kuri volant ndiko ndagenda hari giza ndi muri douche hari giza ndiko ndasenga hari giza ndyamye urumva iza ni ikintu kigira si ibintu wandika si ibintu wicara ngo nje ku meza nane ngo niyumvire ngo uratambuka paf ukazubona voilà niho nijya idea ziye afite abantu benshi barayikunze bavuga ati bon finalement Kigingi rero donc ari adapta hano hose ageze bon hajya irumva byahuriranye bariko baravuga ati fo yuko tugira publicité ya kubera hari hanze barara amavante urayarabira kuri telefone yawe bavuga ati abantu bariko baragura ku bwinshi hama barambarira ati Kigingi utegereza gukora akantu ndiyumvira muri uwo mwanya ntibishoka biza hama nicaye muhira ari nyene numva nyene karavuga ati $, ivoka rigeze kuri $6 mengo ryaduze rigeze kuri $7 hariya hanyuma Chanda kachikaratsi. Atleta, ivuka rya $7. Ico gihe mengo niko byari bimeze. Umva nunga hadeje bajyaduze ko umunsi ivuka deja n'igihumbi. Urumva deje uciye kuri aho kantu
ni tumenyere ngaha mu Burundi muri quartier umuntu aciyuma zavoka encore rero kaburi kubikorera ahantu nkari yes ni bimwe mu kintu kiginga publicité y'ibikorwa vyiwe byose usanga ari publicité y'ikintu kinini cyane gose tugere kandi kwintunza nanje uno munsi hari abantu benshi bumva ari excited cyane no kuza mu giteramo ciwawe uno munsi hari abantu benshi ushobora kumva bati ebara nditeguriye cyane ko yazia 200,000 abantu biteguriye kuri miliyoni abandi biteguriye kuri ni table de millions yes abo bantu bose bariteguye ariko mbega hariho gutandukanya public yo kuri Messe des Officiers na public yo muri Ntwenza nanje VIP naho nyene izo zintu zakira ibintu bimwe utegereza kubitandukanya kuko abaje baba bakunda bimwe hari gihe usanga uwaje kuri Messe ashobora no kuza kuri Ntuze ariko urumva yuko kenshi usanga ari abantu bakuze ndabirabiye ku giteramo ku karorero ku giteramo twatanguye kuri Belvedere n'abantu baba bakuze n'abantu bahumuye no kuvuga rero bakinira ibintu bijanye n'ibyabo hanyuma hajya kuri Messe naho kubera baba bavanze bakina ibijanye no kuri Messe n'ijya vibe bihari ariko urumva ubu yabari ibintu bikama kazi kigakeyi abantu bako barafungura bakabavugiriza umuziki baheje gufungura tukabaha kanya ko kudigera hanyuma akaza nyene tugatangura gutera udukuru turyoshe turuhura abantu babatama nyene canke abantu eka umbuze abatama mu Kirundi bisigura ugusaza bisigura abatama ku mufuko abatama hari umuntu uvuze ati mutama utaburi kuvuga mutama n'imyaka cyane n'imvi dagza mutama uramusubya n'imyaka urumva rero nuko biba bimeze uri adapta simvuze ngo hazobara ama blague ngo y'abantu bakuze ku buryo umuntu w'umujene yoba yifuza kuza yo carekoya on va s'adapter uri adapta ku bantu bahari bien sûr urumva wateguye ibintu nk'ivyo bitandukanye ariko ukaraba ukubisiyi ukabona biraryoshe utujana muri iyo nzira byaryoshe ubandanya wiyamfonsa mu bindi hari akantu kamwe nabonye wagize ka pub wandika ngo ati baby muri week ufite mu ndwi dufite programme izi ati bana shaka map nimwe nayifise atoreka ndakorera ka map kacumwereka biri mu bimwe mu bintu uno munsi n'ubuje two turavugana naza ari umukobwa yaje kurungikira umusheri wiwe ati shere bani yitariki vraiment ntupanga indi gahunda rondera amahera kugira ngo dushobore gusohoka ariko kandi turakumenyereye cyane kuri Saint Valentin hari ibintu by'abakunzi ukunda gukora yes kuri Saint Valentin hari ibintu by'abakunzi ukunda gukora cyane gose ariko mbega twitege iki mu mwaka wa 2025 twitege iki gishaje kivuye kwa Kigingi kubera ko 2024 nuko twabonye ko ari umwaka wawe uvuga ko no dushoboye gukrasa uranyemereye kubona ibiteramo bitandukanye atari bya comedy gusa ico nico kintu gishasha nzanye muri comedy gusa yes hari nababwiye yuko nugure agence ngaha nyene aha turi akaba ari agence yitwa Kigingi Good Times akaba ari agence publicitaire événementiel marketing rero événementiel sishobora kwigumiza kwifokasinga gusa kuri comedy narabonye ko mfise impano yo gushobora gutegura ibindi bintu kandi bigacamo cyo gituma hari giteramo cimirije sinshimye ukivuga muri umwanya ariko ni giteramo kizozamwo abantu kugira banezerwe biciye mu muziki atari ibintu biciye muri comedy rero iyi agence izokora byinshi izotegura n'imanza z'amashira hamwe atandukanye imigambi n'imishi cengira ubwoba afite iyo tubonye abantu maybe umengo yavuye muri cya kintu umenga caja mu bindi umenga radutaye abantu bacagira ubwoba ati Kigingi ne kwaguma tegura andi ma evenement mbega Kigingi wenyine arikwije kugira ngo ashobore gutegura Kigingi sama comedy ashobore gutegura Ntwenza nanje zo mu quartier zitandukanye Ntwenza nanje ni VIP rimwe mu mwaka kandi agategura n'ibindi biteramo bisanzwe Kigingi atari comedy yakunda ivyo bintu ko rero urumva kubera iki ndumwe kandi nahuye ko mfite agence ndafite agence ni sinda yigira ndumwe rimwe abakozi batandukanye benshi aki ibintu vumengo ni vyinshi ari umengo Kigingi tuzaba tumuburuku oya nzombura kuko nakubwiye yuko byose birabandanya tuzokora Kigingi sama muri 2025 tuzokora Ntwenza nanje zitandukanye tuzokwitabira ibiteramo hanyuma zotegura n'ibindi biteramo bitandukanye nta gishasha kirimo nivyo nahora negura ariko urumva ubuye nabicije muri agence yanje hanyuma tukabiprofessionaliza tukabikora neza tukabi ibintu bipanze nobwira nico gituma nohamagarira n'abantu bakaza kuraba igiteramo ca Lovant kungene kizoba giteguye kizoba ari igiteramo ciza cyubashe kandi gitegomwe ku muntu wese yoba yarifuje kudushigikira kugira ivyiwe bimenyekane azoronka akaryo gakwiye gusumba ibindi biteramo byose canke umuntu yabashigikiye umuntu yiteguriye canke yadushigikiye ko arashari umwanya azoronka akaryo gakwiye kuko twarahaye ikibanza gikwiye abantu bari ko baradusponsoriza nibo rero nabo nyene bazoronka ikibanza cabo n'ibintu biteguwe neza aho abantu bicara
podium kungene yubatse ibintu byose tugomba kubikora biri ku murongo biri ku rutonde tugatangura ku masaha tugahindura ico kintu abantu bibaza yuko ngo y'amasaha y'abarundi cyama bicego ni haba haramaze gushika abantu 10 mu matable 200 tuzokorana nabo bandi bazogenda baza mu nyuma ariko nuko bigomba kumera. Yes. Bon, umuntu wese ushobora kwitegurira ku minota 200 azoya ku munsi wa gatanu w'indwiza kugira ngo ushobore guhasohokera. Ni ibintu bizoba biryoshe kubera kurumva deja bitandukanye si yindi ya mivyigano. Imugeno ugasanga nikirato wana wagisize wamaze gucibagira canke ugazosura kandi kuvayo kurumva ati shana hataye ikintu ariko naza ko aba evenement iba yizewe nkuko bivuze n'ubundi aho kandi ku bantu baba bashaka yuko baza kwamamaza ibikorwa vyabo kuburuga ngo ushobore gushika kure kubera ko no munsi kigengi numwe mu bantu ashobora kwamamaza ikintu cyo kigashika kure. Eske biroroshe gukorana n'abantu baterera cyangwa bashigikira ibiteramo canke ibintu bitandukanye cyangwa evenement yatandukanye? Abatwegereye biroroshe ko dukorana, ababona ivyo dushoboye bakatwegera biroroshe ko dukorana, abatarabibona nabo urumva nibiba byoroshe ko nituba turakorana. Cyari abantu batagitahura akamaro k'ibikorwa byanyu. Je nta mwanya no batebako sino batebako kuko batabitahura urumva peut-être ivyo bariko barakora barabona ko bidakeneye publicité bidakeneye visibilité aho urumva nta ngorane bafise ariko abamaze kubibona dukorana anduka biroroha kuko tuba flexible ku mukiriya ikintu yifuza tukimubira tukamwereka ico abarundi bifuza ico abarundi bakunda hama tukaganira hama tugakorana nta ngorane n'imihari. Ku muntu utaramenya akamaro ka publicité kumbure uzobegere kugira ngo canke urabe aho bamaze gukorana urabe ibikorwa vyaho bimaze gushika kuko bimaze urabona neza ko uwo mwakoranye bwa mbere hama kontri gahera mu nyuma urabona neza ko kiginga hari ahantu yaragejeje ico kintu kuri en fait nimwe mu mpano nyinshi office kugira ngo ushobore kuduza ikintu ukagishikana handi hantu sibyo. Donc umuntu wese yifuza rero kumbure publicité cyangwa ikindi kintu ashobora kumurondera no musafise agence kandi umusinbaza ko bifise aho bica exactement hamwe kandi bikagenda neza. Ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV ijambo ryo ku bantu bose umuntu wese yumva ko adashobora gusiba mu giteramo kigiye kuba ku itariki 200. Igiteramo turiko turagitegurana inguvu nyinshi cyane twagishizemo uburyo bwinshi ntitwifuza guhomba turasabye abantu bose bakunda ibyo dukora bazotwereka urwo rukundo akaba azoba ari le 20 hariya kuri Royal Palace tukaba twiteguye gose tuzokwakira aba artiste tariki 19 bazoshika ku kibuga c'indege abandi nabo bazoza mu zindi nzira zitandukanye twese tukaba duhari ku munsi wa gatanu kugira tubahereze akanyamuneza kadasanzwe. Karibu gose rero kwifuza kugira reservation ni 69 944 69 ubusa mu reserve amatable ushobora kugura tike yawe uri umwe canke mukagura mugashira hamwe ukagura table ya 1 million canke ukagura tike yawe canke muri babiri mukaza muri babiri ivyo byose birashoboka. Abari VIP nabo murashobora kugura table iri ya 2 millions akaba ari ivyo gufungura na une bouteille de champagne n'andi ma surprise menshi bizoba ari ibintu biryoshe cyane kaze gose. Yes. Kinyekana gushimisha ne gose. Urakoze cyane. Yes wakoze ubwo ashobora kuduhereza akaba twizere yuko umuntu wese akadukurikirana please itariki 200 gusa amakandi ukaryoherwa ukataha useguye imbavu. Yego. Yes ugataha useguye imbavu ku muntu atara imisi yo kubaho. Kongereza imisi yo kubaho. Yes kongereza imisi yo kubaho isonde bashimisha ne gose bage musaba dukurikiranye please saving amafaranga saving umwanya wawe hama kumbure uzoze hamujyogo n'abandi asante sana. Yes nkuko rero mubibona kandi nga mu gisagara ca Bujumbura bamwe basanzwe batanga ama parking ngaha nyine mu gisagara urabona ingindirije baberewe uno munsi biraboneka neza ko baba bambaye neza cyane gose bitandukanye n'ubwa mbere akare barahabitiranya n'ibisuma ariko uno munsi dizona ko bari umuntu afise adresse. Ewana asante sana brother. Pata vitu. Poa. Yes, nkuko rero mubona ni ikintu ciza kigingi yakoze kugira ngo d'abord abaha imyambaro yabo bakaba bari clean. Uramubona ukabona neza ko aberewe nkuko ubibona kandi ngaba nabandi ngaha anya amajiri ngaha anya ngaya anya baba bayafise. Salama mzee. Muko salama? Fresh. Yes nkuko ubibona ngaba nabandi ngaha anya deja no musi muri centre ville bose barambaye imyambaro bose barambaye impuzu zibaranga ako akazi kabo bariko baragakora kandi neza cyane gose seho ni kubahamagira cyane mu giteramo kigiye kuba ni ku itariki 200 n'ukwezi kuko nyene tuko turasozera umwaka wacu 2024. Manager sasa ibintu wambaye nibiki mwenza nani kigingi ni waziduhaye kigingi Damugani ujya agira igitiramo kuradi hindukira inyuma naho turara afise show event
afite show itariki 20. Aha bakibanza tumirire abantu rero bazozare muri show yiwe bahe karibu ko deja uri nzu yambara bisigura ko umuntu wese akubonye ashaka kugira ico kibazo. Vraiment kweli turarindiriye duhamagaze kuri iyo show yiwe. Yego tuyitabe vraiment turabe ibyazo dukorera. Yes, ni tariki zingahe? Le 20 zukunyene azoba ari vendredi mwenza nanje blangaha usanzwe ukorera ngaha nyene muri ville aha mubaha amakari b'abantu bo ngaha twese ko twari ngaha yaraziduhaye aho bose barazifise twese ko twakorera ngaha muri parking za rouge nizi akubadija mumba kumace muri nka majire yo kuzamurambara yego vraiment kweli nukuvuga mucamureka ko muri ku kazi kanyu yego yes asante sana kuri kwamba yijire gamana indukira kidogo basi kugira ngo yanire ngahanya utanichorea legambo leo ninaona sasa hivi wewe tunaiva sasa namba namba ijire ni ijire ni publicité ya y'igiteramo kizoba ro 20 teramo cha kigingi kizoba ro 20 biraboneka yuko deja uraberewe icambere cyoco wimva gute kuba uno munsi wambaye ijire bwa mbere ntamajire muhora mwambara urabizi je ngene niyumva vraiment niyumva neza kubera twambaye ijire biradufasha bivanye n'ibijanye n'imodoka nk'umuntu ari kure fate nk'umuntu ari kure biroroha kukubona gose wambaye ijire kuruta uko wambaye izindi mpuzu zisanzwe kandi ikindi naco twambaye ijire dutandukanya n'abarya ariko bararengana canke barya basuma kaco dutandukanya bitwereka twebwe yuko dufise aho turi nyene turiko turakorera yuko mwebwe muri ku kazi kiwanyu yego turi ku kazi kiwacu bica bidufasha bijanye n'ijire kandi twambaye bica bitworohereza nshaka dutumirira abantu bariko baradukurikirana kuzoza muri iki giteramo cy'itariki 20. Nari ntume naje abantu yuko boza muri iki giteramo ca Roventi ca Kigingi vraiment ibintu biza biryoshe gose abantu bose bamaze imisi badatwenga bataryoherwa turabatumiye baze nabo bafata umunezero vraiment. Niwe yazibaze ninga yego niwe yadufashije azituzanira. Wari usanzwe umuziki Kigingi? Nsanzwe ndamuzi namwumva kuri Buja FM agikora nyene muri biga kijya kiganiro cazinduka. Umunsi mubona ngaha anye aji wavyumvisemo gute? Igenda mubona vraiment nararyohewe gose kandi numuntu ameze neza azi gufashanya no gufasha abantu bato vraiment. Imana mwongera umugisha n'imisi yo kubaho. Turi muri centre ville babwira ahantu turi habayita gute? Turi kuri muri centre ville à partir ya Regideso. Imbere ya CCF. Imbere ya CCF. Hano usanzwe ukora akazi kamisi yose gihe cyose. Hano nsanzwe nkorera imisi yose ndakorera imyaka 12. Man 12 uri kurekora ngaha? 12 kweri ndi ngaha vraiment. Nizi pave zose batarashiraho ndi ngaha. Oya imyaka 12 yuko ukorera ngaha? 12. Imyaka 12 niheze ndiko nkorera ngaha. None ngaha maronka ikintu ciwanyu none. Twebwe ngaha vraiment tuje ibyo dufungura nyene biraboneka turagashima vraiment. Asante sana. Imuzo yerose ryari kwanza yijirije. Iyi na yeronse umunsi hari Summit Mengo. Je vraiment yarashimishije cyane kubona barakamuhaye kubona afise n'amateka mwibarabara bambwira ati none ni kampuni ndabwira si kampuni vraiment ndabwira ati numukunzi wacu yitwa Kigingi niwe yakaduhaye akantu sasa ewana shaka ko ibintu byogenda neza kandi ni giteramo kizoba itariki 20 sivyo wiyumvise gute umunsi aza abazaniye no majire kwanza wari usanzwe umuziki Kigingi Jena ndamuzi cyane tuzi yuko ko ari umustar kandi ego kandi vraiment yaragize neza kubona atugiriye akantu nk'akanye n'abantu bose bakayibona neza uno munsi murambara amajire gusugambe ntamajire muri abambana uvuga ko hari igihe umuntu yabitiranya n'igisuma cyangwa akakubona avuga ati uyu muntu n'umu escrow ahava nimba namusinziza imodoka nza gusanga yamaze gukora ko retroviseur uno munsi yako murafise amajire uyumva gute je vraiment ndabishima cyane kandi n'abantu bose baratwubaha kandi kubyo kunyene twambaye wakuri ngine mwambaye ubu batwubaha kwe kwanza inyuma kwanza ubeke ngine handitse kwanza hindukira inyuma ndetse nkenza nanje Grand Gara plutôt yesu bisigura ko ari shoni ninyi tumirira y'abantu bazoza bakugira bazoze muri iki giteramo vraiment na jewe nzoba niteguye nzoba niteguye kandi nzoba nambaye neza apana nkuko unye ndi mwibarabara ndiko ndi ku kazi kandi
vraiment mwaragize neza cyane. Twizere yuko n'abantu uza uno munsi nk'abantu uza kuza ubwira ingene plutôt uza urabereka parking uza kuza uvuga ati heraba ucugera umweretse ati soma hano ngo ati raba soma hano ni tariki 20 gusa sivyo ni sawa yes uzurababwira kwisho ari tariki 20 amakandi baze bitabe ndagushimisha rero muse bana asante sana Alez akazi keza ego merci beaucoup apa ubwo ni wari gutangura kunyidonje ngende ntavyunguka ko banyi turabaza mutama ntavyunguka bose baranze n'ivyanje byose barabizi yo nkaha umutumba wanyu wose haki cyenda ugufatira bose abantu bose tubimwe bimuke baje hari umutumba wose wawe nzobikora jewe mu rugo hasigaye hera nawe ewe na nk'uyo mufuko ndawushize ahabona acagurisha nk'uyu unyatakire mufise uyuko